Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha gisanzwe giteramishwa na jewe Janvier Manirambona nkaba ngarutse kugira ngo dusangire amajambo twama twita yuko ari impamba y'umunsi ijambo ry'umunsi ijambo ryo kuzirikanako ngo ribera umuntu icayi co mu gatondo kibasha kumuha imbaraga zo mu buryo bw'imkemo mu bikorwa vyose abagiye kwirirwamwo ubuzima bwiwe bwa misi yose. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana, turaba mu gice c'indwi umurongo wa 30 ijambo ry'umutwe rivuga ngo abafarisayo bahigira Yesu. Umurongo wa 30 uvuga ngo buno barondera ingene bomufata ariko ntihagira uwumukozako n'intoki kuko igihe ciwe kitari bwagere. Imana yacu nihimbazwa. N'aya majambo niyo ngomba ko dukuramwo iri jambo rivuga ngo kuko igihe ciwe kitari bwagere. Imana yacu iragahimbazwa. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ahaye tubona naho tutasomye aya majambo yose ariko nizera yuko mumaze kuvyumva, mumaze kubisomerwa, mumaze kukumbure hirya no hino mu biganiro bitandukanye mu ma eglise n'ahandi. Murazi yuko Yesu yabayeho bamwanka, bamuhama, barondera ingene bomwica, bakarondera ingene bomuhendurira mu kimanga. Hane naho nasomye ijambo rivuga ngo abacamwo arigira. Imana yacu nidutabare, bagomba ngo bamuhendurire mu kimanga ahantu nyene mu manga niniya ngo apfe azogweyo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngaha naho nyene tubona yuko rero ngo abafarisayo bari bagize imigabo canke imigabo n'imigambi novuga ngo amaplan, bategura ingene rero bomwica, barondera ingene bomugirira nabi, barondera ingene bomwica ngo apfe aveho, kuko inyigisho yigisha zari zitandukanye n'izo bobo bashaka. Novuga ngo bamubona nk'umurobere, nk'intagondwa, nk'umuntu nyene novuga ngo w'umwasi wabo. Hanyuma rero mugabo ijambo ngaharinzanye nakuyemwo ryafashije umutima wanje ni iryuko ngo naho barondeye kumugirira nabi, naho barondeye novuga ngo kumwica, ariko ngo nta numwe yamukojejeko n'urutoki, nta numwe yamukojejeko n'amaboko. Kubera iki? Kubera yuko igihe ciwe co gufatwa, igihe ciwe co kuvanwa mw'isi, igihe ciwe c'uko ivyo bishobora kuba vyokunda ngo kitari bwashike, nticari bwagere. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo ikintu kimwe rudende rwa dege catumye badashobora kumukozako n'intoki, badashobora kumufata, badashobora kumugirira nabi, nuko igihe ciwe kitari bwagere. Kumbe rero umuntu wese arafise igihe ciwe. Imana yacu nihimbazwe. Umuntu wese arafise igihe, naho abantu bo kugira inama, bo kugira imigabo, bo gupangira kumbura amaplan, bagafata bagakenyura, bagatega imitego bagasubira, ariko burya igihe c'umuntu kirahari kandi ico gihe gishingwa n'Imana. Imana niyo igifise ko ijambo ryanyuma. Umuntu mugenzawe, umuntu mubana, umuntu muzinanye, umuntu muva mu muryango umwe canke umuntu muva kumbure mu karere kamwe, naho yogerageza uburyo bwose ico gihe kitaragera bibasha kwanka. Imana yacu nidutabare, kuko nta kitubako Imana itakibonye, itahisemo kugira ane kukireka ngo kibone kutubako. Imana yacu nidutabare. Rero ngaho ijambo ryafashije umutima wanje nirihe? Ni yuko umuntu ashobora kubaho afise ibimurondera, afise ibimuhigira, afise imigabo n'imigambi mibi imukikuje imurondera, ugasanga novuga ngo uyu muntu yitwa ncamubansi, ugasanga uyu muntu afise ibimugwanya vyinshi, ku buryo mbere ivyo bintu vyinshi bimugwanya umuntu aravye ubushobozi bwavyo, aravye umuvuduko wavyo, uyu muntu atomarana kabiri. Ariko mugabo igihe c'Imana
kigizwe n'uburinzi bw'Imana, kigizwe no kuzigamwa n'Imana, kikabasha kumukingira ata kindi kintu na kimwe yishimirije, ata kindi kintu na kimwe novuga ngo afise cotuma uyu muntu agirane ashobora kuba yorokoka. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nage numva amatemanyaje amwamwe y'abantu bagiye bahigirwa n'abansi babo mu bihe by'intambara, mu bihe by'urwimo, canke no mu bindi bihe kumbure bitandukanye, ugasanga bagiye babwirwa ivyari vyateguwe mu nyuma, mbere novuga ngo uyo muntu agasanga kari kamaze kuba, ariko mugabo mu kanya isase mu buryo atazi kandi atateguye, atanaburiwe, ata muntu yamuburiye, ugasanga uyo muntu aragize imitego y'abamuteze arayirenganye. Imana yacu nidutabare bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha. Hari umuririmbyi avuga ngo iminsi yo kubaho kwanje Imana iyifise mu biganza vyayo, Imana iyifise mu kiganza, izi ivyo nkwiye n'ivyo mbereye, yangeneye umunsi wo kuvuka, ingeneye umunsi wo kubaho, ingeneye iminsi nzomara, ingeneye imyaka nzobaho. Umuntu rero mu yandi majambo nta jambo abifiseko, arafise kumbure ijambo kuvyo kumpungabaniza umutekano, kuba yombuza amahoro, kuba kumbure yotuma mpomba, kuba kumbure yotuma ndwara nkaja mu bitaro, ariko umunsi wanje wo gupfa we nta jambo yowugirako. Hamwe Imana itobirese ngo ntahe mpamvye basogokuru canke basokuru, numbaze ibintu nyene nk'ivyo. Imana yacu nidutabare n'irijabo, kandi murazi ko kino kiganiro igitondo gishasha tudafise intumbero yo kurara, dufise intumbero yo gusigura amasaha n'amasaha, ahubwo tuba tugomba ngo umuntu ibi ijambo de réflexion, umuntu yiyumvira ko. Imana yacu nidutabare. Sinzi ibihurimwo, sinzi intambara uri kuragwana, sinzi ibikubabaje, sinzi ibikurwanya, sinzi ibikurondera, sinzi ibikubujije amahoro, sinzi ko ari ababanye, sinzi ko ari mu miryango, sinzi ko ari ku kazi, sinzi ko ari umukoresha wawe, sinzi ko ari abari munsi yawe bagomba promotion, bagomba kugucaka, bagomba kukudodobereza, sinzi kumbure amageragezwa umazemwo igihe kandi ubona umengo buraca, ukavuga ngo sije mbona burije, bwira naho ukabona umengo ntibuza guca, ukabona umengo iminsi yawe iraharuwe, ukabona umengo kubaho kwawe kudepanda n'ingingo y'umwana w'umuntu. Ariko nzabona no kukubwira muri kino kiganiro igitondo gishasha ngo uhumure, ureme, kuko ibikurwanya vyose nta jambo bigufiseko, nta jambo rya nyuma bigufiseko, kuko ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku kubaho kwawe rifiswe n'Imana yakugeneye iminsi yo kubaho. Imana yacu nidutabare, ivyo bizosuriranya, ivyo bizokurondera, kandi bigerageza abantu ntibizobura kuza, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo hagowe ubizana. Imana yacu nidutabare. None rero mu bihe urimwo, mu bihe bigukikuje, mu ntambara uri kuragwana, mu marushwa, mu makuba no mu mageragezwa, zanwe no kukuremesha ngo uhagarare ushize amanga, usenga Imana wizeye, wumve ngo uku kuntu Yesu Kristo umwana w'Imana nzima yaronderwa agasubira akaronderwa, ariko ngo kubera igihe ciwe kitari bwagere, bikanka yuko hari n'umuntu n'umwe yomubona niyaciye, akabaca mu ryahumye bigakunda. Ariko igihe ciwe kigeze c'uko umugambi w'Imana ushika ku bugingo bwiwe, ku buzima bwe n'icamuzanye mw'isi, vyarakunze baramufata, vyarakunze biragenda kuriya kose vyagenze. Abamuvuma amati baramuvuma, abamushikura ubwanwa barabumushikura, abamwambura umwambaro we barawumwambura, kubera igihe cari kigeze. Kandi iyo kigeze haba hariho impamvu. Umugambi w'Imana ufise ingene wabigenjeje. Imana yacu nidutabare. Ntibisigura yuko atacago na kimwe umuntu azohura naco mw'isi, novuga ngo ivyaho vyama mu nzira, ivyago vyama mu nzira, ariko mugabo
ikintu cyo kwentimidwa n'abantu bakagutera ubwoba bakagukandamiza ukumva ubayeho unovuga ngo ugirwa kwiterabwoba wumva umengo wahahamutse kubw'ivyo uri kuracamwo kubw'ivyo ubwigwa kubw'ivyo ubarirwa. Nico ngomba ngo nkubwire ngo umwana w'umuntu nta kintu na kimwe yoshira mu ngiro ku buzima bw'umwana yisunze Imana yacu ntidutabara. None rero sinzi birashoboka yuko wari umaze igihumva wiganyira wihebuye ucitse intege ucitse inkokora wumva nyine umengo ubwawe buraheze nyine karabaye, ariko umugabo iri jambo rigira iryawe rigusubizemo inkomezi, uhumure ugire ivyizigiro, kuko gutakaza ivyizigiro, kugira ugukekeranya, kugira ukwihebura nico kintu ca mbere kigiye kuguhuta, nico kintu ca mbere kigiye kukugabaniriza iminsi yo kubaho. Ariko wogira ivyizigiro, wosubira ukizera ko ubuzima bushoboka, wosubira ukizera yuko kubaho kwawe ari Imana igufise mu biganza vyayo, vyokunda kandi ukabaho. Umurundi yavuze ngo buraca bukongera bugaca bukongera bugaca. Imana yacu ntidutabare. Kubera iki? Kubaho k'umuswi w'inkoko ntabwo biterwa canke bituruka ku mpuhwe z'agaca. Agaca koko kama gahari kugira ngo gakore ivyo gategerezwa gukora, ariko mugabo umuswi ukavuka ugakura ugatinda ukagera igihe nyagaca kataba kagishobora kugira kuyiterura iyo nkoko kubera ko iba yamaze gukura. Imana yacu ntidutabare. None rero birakunda cyane ko ubuzima bubandanya, birakunda cyane yuko amaproje yawe abandanya. Shishikara ugira ivyizigiro, shishikara wihanganira ivyo ucamwo, shishikara wiyegereza Imana, shishikara ube hafi y'Imana, kuko igihe kitaragera nta muntu n'umwe, nta kintu na kimwe kigiye kukwigarurira, kigiye kugukozako n'intoki, nta n'ikizokurwara. Imana yacu ntidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishashana no majambo rero tugomba dusenga Imana dusozera. Sinzi rero urabe ico jambo ry'Imana ryo bari guhanuye, ryo bari guteyemwe intege, ryo bari kubwiye kugira ngo ugishire mu ngiro. Nimba wariganye, nimba warihebuye, ubwira Imana ati Imana bihora bingura, muranihebura, muraniganyira, muranubumengo nyene karabaye. Ivyo ndiko ndacamwe, ivyo mazemo igihe byarakunyibagije kuri Imana y'ubushobozi ibasha guha gasopo ivyo ndiko ndacamwe vyose. None rero ngwiza ko imbabazi, ndumvise yuko igihe canje kitaragera, bidakunda yuko undekura. Igihe canje kitaragera, atano kimwe kizohava kinkozako n'urutoki. Hanyuma rero Imana cikagirira neza, cikweza, igutunganye, wongere wumve yuko usubiye mu ivyizigiro. Nano majambo tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Dusenga Imana. Mwami w'abami Yesu, turagushimiye cane ku bw'ano majambo twumvise yuko nubwo abafarisayo bari baguhigiye, bagufitiye imigabo mibi, bagomba kukugirira nabi, bagomba kuguhitana, bagomba kukwica, igihe kitaragera vyanse kubw'uko hari hakarimbi kavuga ngo igihe kitaragera ntibikunda. Nta wundi muntu afise ijambo avugamwo igihe kitaraga ntikiba kiragera. None rero ano majambo niyo twumvise, niyo twiyumviriye, niyo tugize impamba y'umunsi. Birashoboka yuko hari umuntu ayumvise yari mu bihe bigoye, yari mu bihe biruhije, ibihe vy'umubabaro, ibihe vy'uguhamwa, ibihe vy'ubukene, ibihe vy'ubushomeri, ibihe vyo kumbura amahera y'inzu, ibihe vyo kubura amahera yo kwivuza, ibihe bitagiramwo ivyizigiro, akumva amagara yiwe agiye kumuca mu myanya y'intoki, ariko akaba yumvise iri jambo rikaba rimusubijemwo ivyizigiro, rikaba rimubwiye ngo igihe cawe kitaragera, uracariho kandi uzobandanya kubaho. None rero umuntu avuze ngo Mana mbabarira aho vyangoye, wiza ko imbabazi, hanyuma rero ushoboze kugendera muri iri jambo, kuko numva rinsubijemwo ivyizigiro. Ntuce umugirira neza, umweze umutunganye, maze umutere intege kugira ngo ashishikare kubaho, anezerewe kugira neza kwawe. Urakoze ivyo ugomba byose bishishikare kuba, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tuvyizeye, amen.